uko natanguye si aho twatanguriye so tugeze ubu nukuvuga twatanguye dukora ubuntu busanzwe tukavuga ati ba urazi ikintu kimaze nk'iminsi myinshi kandi usanga ufite experience nini uko twatanguye aho tugeze siho twari turi nukuvuga hari ikintu cagiye kiciyongera ko tugana turanka n'izindi notion muri bidukora nyene nukuvuga tugitangura twashobora kugira kwezi tabiki ibintu by'ibiciro ni twabwa maîtrise kandi na clientele ntiyabwabe nini ariko mena ubu clientele turayifise hari naho tuja mu ma expo gasanga turiko turashoborwa n'aba diaspora ibintu nk'ivyo birafashe ikintu kinini cyane mu buzima mbayemwo mu bisanzwe yitwa Berrissa Collection iyo Berrissa Collection nibyo dukora turakora duhere ku bakobwa turakora amahereni turakora ubukomo ku maboko nyene bw'abakobwa n'ubw'abahungu yes nk'ubu nyene turakora amachevière ku maguru abantu bambara amachevière ku maguru yes turakora kandi novuga amakoriye yes ibinyene nambaye ibintu tuvyikorera iyo mwizosi ya nivyo mu maklipe abastare ndibaza muramaze kubona ko ibintu twambara ibintu dusigaye dukora bigezweho vraiment turabaramukije cyane turabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye turi muri Peace International TV PI TV muri uno mwanya tugiye mu kiganiro cacu turabaye ikaze cyane dufise umutumire ngaha umutumire w'amateka guys hey mubonera ngaha afise ikimbega hey ciao guys muri uno mwanya rero tufise ngaha anye ama collection y'ubudede bwo kwambara tukaba dufise n'umutumire wenyene abwikorera uno munsi niwe twatumiye kandi agira tubwire vyinshi kubijanye n'ingene yatanguye umwuga kuko birumvikana cyane kandi arabivuga gose yuko biri ça fait partie y'ibimugira ubimwinjiza udufaranga duke bikabandanya bidutuma bikamutuma adasega bikamutuma ronka two kugura utwo yifashisha nk'umuhungu niyo ya ntumbero yacu akaba yarakurikije ya ntumbero y'umukuru w'igihugu imwe yavuga ati amaboko yose aronka icakora n'umunwa wose aronka icufungura muri uno mwanya rero wowe yarabikurikije nivyo ragira tuyagire muri uno mwanya turabaha ikaze muri kumwe na Charlene ntimwibage kugira subscribe kugira ngo mushobore no kubandanya muronka ibindi biganiro turabaha ikaze rero karibu cyane mutumire wacu turabaha ikaze mu twidondora murakoze cyane amazina nitwa Berry mu kibano canke muri aho tubana banyitwa Kalifa so yes iryo Kalifa ryo bajyavuye he Gaberi iyo Kalifa nuko hari umurimvyi w'umunyamerika nkunda cyane yandakunda imiziki iwe cyane nayikunze kuva kera nkiri muto gushika naho muhira abavye sanga na wizi donc uramwumviriza wo ni ufana yes undi ufana nini undi fana hariya nyene ndafana undi witwa Mikmir guys karibu cyane rero hanyuma Beri Ndiwayezu twumvise cyane yuko mbona uri n'umustar wambaye neza Beri wambaye ibidede vyiza wambaye yajanishije ndibaza mwayibonye ntabyo gufite ubu muri PI TV tubazanira abastar gusa karibu muzamumviza ibiganiro Beri Ndiwayezu ndagushimira cyane kubona waduhaye aka kanya reka rero tugende kumuriri Beri ndabona hariho ubudede naje ndambaye jeho naguze na bwishi hano turafise ubudede turafise amahereni y'ubwoko bwinshi amakuru yose mwifuza birahari Beri bino bintu mwabitanguye gute bino ko twabitanguye urabona muri iki gihe abajene benshi harabo usanga bafise nk'impano zitandukanye ugasanga barabuka ukuntu bagira iki bazerekana canke bakabura ukuntu batangura like tuwe twaravye turabona ati burya turakenera amayinite turakenera déplacement urabona ubuzima bwo mu gisagara ko usanga buri un peu compliqué kidogo so turavuga ati kugira tugire turondere muwaye turinjizamwe akanoti buke kuko washobora gukora umugambo umwe ugasanga ntukwinjizayo amafaranga yo satisfeza bezwe zawe canke uyo gukora ibyo wifuza gukora ukavuga ati so reka ndabe ko nokora aka kantu ndabe ko koza karama n'igihumbi basi kuko esheke ya mbere no gusuzugura akazi
yes twavuga hey guys kikin akakana esheke ya mbere no gusuzugura akazi esheke uruhombo rwa mbere no gusuzugura akazi nta gusuzugura akazi nta gusuzugura umwuga nta mugudakiza gato karakura beri twibandaniriza yani ko kuvuga bon no kuvuga nari mfise nagenda nko mu isoko nkaraba ututubo twamba udusana twambaye ku maboko mu izosi ukabaza igiciro nkumva harimo usanga banazimba abandi ukumva ibi pourquoi pas je ntovyikorera kandi mbona jewe ndibuka ngiye kugura hari hako naguze akakabarasta ugiye muri ville barakagurisha amahera 5000 ku mahera 5000 kandi urakagura kuko nikeza ubugakeneye ya ivyo ariko avuga nivyo mbo ndavuga ati reka nanje ngire ico cyumviro kwanza akamaro no kugira kuba ufise icyumviro icambere uko ufise icyumviro hama nafise umugenzi nawe nyene onovuga ntago yari mu mugambi wo kugira ico nawe mbo yarifuza gukora ibintu nyene byoza biramwinjiriza ariko akaruko ntabitangura nanje twatuyaga kenshi twavuga toke kugira rero twese tugire ukuntu ikintu twahuriza hamwe kandi dushoboye ko twese kadukora iki kuko nawe yarakunda utuntu kujisha utuntu tw'amahereni ubuntu bw'ubuntu novuga ngo dushevier utuntu tw'abakobwa ariko agakotwe yambarira we nyene yatavuga ngo two kugurisha kuko yarabona akavuga ati burya ikintu ca mbere hari abantu batinya ko investisa kuko twagiye niba tugiye kugira kubirangura kurangura ibikoresho nk'ibi twibaza ko amafaranga novuga make ariko twasanga ko tuvyata ko biri hari twagana dutuma Tanzania Kampala yes gushika ubu tukaba tuvyikorera ntuzotanga usanze ndabihagaze imbere kuko ari byinshi bima yes nivyo vraiment very ndaryohewe cyane kucumviro mwagize nonabwira yuko nurundi gwaruka rwose nta gutinya ko investiza beri mfise akabazo kamwe utu tuntu mwoba mudukura he utu tudede aha mu Burundi turahari bimeze gute mbo hariho bake batuzana abo bake batuzana rero bo bararanguza no kuvuga babikuye Kampala canke Tanzania bararanguza so hari ibyo tutaronka bitugura kuronka nga mu Burundi bikankuma ko tubituma muri Tanzania canke Kampala muri Uganda yes nivyo cyane kuko naje ndabonamwe ubuntu Jose narinda nabizi yuko bidukoregwa ino nabona gusa kubera n'umugenzi nabona duposta bon sinarinzi yuko bigoye mugabo hajyanye nasanze nta kantu gato kabaho ikintu cyose yugihaye agaciro ukagiha umwanya chama kibi kintu kinini cyane Beri ndagushimiye cyane kuri uwo mugambi mwagiye ko mugakora none ga Beri uri kuragerageza kuraba utu tuntu wovuga wabona yuko hariho la différence kuvutangwe kubikora urabona ati hariho la différence hari karenaro saba mayinite karenara narabura meme nakantu dufata kataka gapira ndagakeneye urabona ko uri umutipe wambara neza wotubwira yuko eske mu kuntu bayeho mu mihereho yawe ibi bintu mukora hari ico bibinjiriza so ngerageje kubivuga muri make uko natanguye aho twatangura so tugeze ubu no kuvuga twatanguye dukora ubuntu busanzwe tukavuga ati urazi ikintu kimaze nk'iminsi myinshi kandi usanga ufise experience nini uko twatanguye aho tugeze so twari turi no kuvuga hari ikintu cagiye kicongera ko tugana turanka n'izindi notion muri bidukora nyene no kuvuga tugitangura twashobora kugira kwezi tabici ibintu by'ibiciro ni twabwa maîtrise kandi na clientele ntiyabwabe nini ariko mena ubu clientele turayifise hari naho tuja mu ma expo gasanga turiko turashorwa n'aba diaspora ibintu nk'ivyo birafasha ikintu kinini cyane mu buzima mbayemwo nkuko wabivuze ndambara ndashaka gusohoka nk'abandi bajene kandi wambara neza je ndakuzi wambara neza nta musi ndiganda kubona wambaye nabi uyambara n'impuzu zizimvye gusa hanyuma Beri ndabona n'utuntu twiza eske ibiciro ni bimwe mwoba muda amahereni ndeka mbere ndabikubibarize sindabivuge mufise ibiki apart y'utudede ututwambaye utundi tuntu mwoba mufise n'uduki mukora mbo entreta twatanguye ikigana ariko sinavuze ico
uyu mugambi wacu novuga nk'izina ryawo canke uko twawitiriye mu bisanzwe yitwa Berrissa Collection. Iyo Berrissa Collection nivyo turakora duhere ku bakobwa, turakora amahereni, turakora ubukomo ku maboko nyene bw'abakobwa n'ubw'abahungu, yes, nk'ubu nyene turakora amachevière ku maguru, abantu bambara amachevière ku maguru, yes, turakora kandi novuga amakoriye, yes, ibi nyene nambaye ibintu tuvyikorera iyo mwizosi ya nivyo. Okay, amahereni ni ubwoko bwinshi butandukanye. Ya hari amahereni y'ubudede buto, aya nandi menshi kuko aya ari ngaha novuga ni exemplaire. Hariho amahereni inyuzi, izi nyuzi do ya dusanzwe tuzi, n'amahereni novuga ibidede bwisumbuye gato. Ya ego. Okay, ego, hanyuma rero ni bavyita bahita muri Berrissa Collection. Ni Berrissa Collection. Ya Berrissa Collection. Bon, umugambi mwiza ni cyumviro ciza bagize nk'abajone baraja hamwe ari babiri bakora umugambi wo gukora ubu buntu mubona twambaye. N'ubuntu bwiza cyane, jewe nabwambaye, jeho bwahatswe kumerera ko bwose iyo bavyakundana ari kugura bwose. Barakora amachevière, barakora mahereni, mahereni y'ubwoko bwose. Je naciye mvuga ati mu nkorera yajanye n'izi mpuzu nyene nza kwambara no munsi amahereni ajanye. Barakora n'utuntu twinshi cyane, n'utuntu twinshi mugira amakomande yanyu n'ibintu banje byanjyoheye cyane kubona hari umujana ashobora kuyumvira akavuga ati reka nkora aka kantu n'imiburi kazonzanira gasabuni kazomfasha sinsegerereza amayinite. Les filles nivyo namanda babwira abakobwa il faut kuraba ikintu ukora kwama misoso uteza amaboko ku ibiganza ku muhungu uhanza amaso ku muntu birasuzuguza. Utuntu nk'utu uzi yuko ufise umugambi nk'uyu unye mwegere antuka mashwa kugira mbeberi nyene reka ahubwo cenda kubaza nimwo nk'ushaka ko muza hamwe munavuga ati jewe nkeneye yuko ibintu reka tubikorane bigere kure mwo mwakira. Byose n'ibiganiro yadushikira katwega tukabiyaga nibaza nta kitokunda. Ya nivyo nako ndavuga mwo mwegera mugafashanya n'ibintu donc byofasha nivyo buraho bishikana umuntu ugasanga mbere habayeho nishira hamwe rinini ariko rutude barinda kurangura muza mutwizanira tuba tuhari. Mbere ndagushimiye cyane n'ukuri ni kintu kiranyigishije mwakoze akantu kanyigishije mugambi wose ca kintu yamyavuga nta gusuzugura akazi nta gusuzura umuga. Hanyuma Berry reka ngire ko ndakubaza akandi kabazo. Berry none uyo muntu mukorana muvyifatamwo gute nize ntambamye muhura nazo muri tuno tuntu mukora intambamye ubumwe ati je ko ringahanye birashika bikahara intambamye nike kintu basi. Okay, uvuga intambamye ucu tubwira ati nike kintu ati je amara vraiment iki kintu kibonetse bantu muko mutwumviriza hagize nk'uwo dufasha kakantu ni giki mwo bitubwira ko Berry. Entre ta uwo dukora kamari ndamushimiye cyane ahari hose yubahwe. Ntibikwiye ko navuga izina ariko ndagufise ku mutima. So intambwe duhura nazo urabona mwiki gihe novuga tuge adresse yacu dukorera online. Dukorera online. Iyo habaye nk'ama expo turagenda ama expo urashaka kubona ibintu byacu. Yindi ntambamye nuko ikibanza no kuvuga adresse nyene yacu uvuga ati nkene ibi ndabasanga. Yes, iyo niyo ntambamye cya kabiri. Turashaka kuronka commande ugasanga commande turonse ugasanga materiel ntazihari ntitushaka kuzironka ngaha hafi bigasohoka tubanza gutuma hehe muri byanza nakubwiye hari ya Tanzania canke Kampala. Yes. Kandi tubironse bigashika binateba ugasanga wa muntu yamaze kugira iki gufata izindi gahunda novuga izo nizo ntambamye za mbere dufise n'ibi bintu dukora. Ego Berry ni giki rero basi nk'umuntu akatwumviriza akavuga ati jewe yamara nashimiye igikorwa cyanyu nashimiye umugambi wanyu nashimiye uko mukora kuba mwari yumvira ico kintu nikiye kintu wo mubwira wo musaba muri kano kanya hagize nk'uwuza akavuga ati ndabafasha gaki muri uno mwanya. Twebwe uwo twegera yifuza kuduha nka support nkuko nabivuze tobiyaga ariko ahanini dukeneye adresse duvuga ikibanza tuvuga ati umuntu adukeneye yo dusanga aha
sino tumaze kuronka adresse aho twicaye n'ibindi byose twobiyaga ugasanga bimeze neza cyane. Mwavyumvise mubashigikire tufatane mu nda mubafata amaboko surtout abakobwa bambara ututuntu muze tugure voilà les stars aussi abivuze aba stars voilà bivuge so mu macripe aba stars ndibaza muramaze kubona ko ibintu twambara ibintu dusigaye dukora bigezweho vraiment bigezweho ibintu byo bikoze mu mantuze mu bidede nshimire cyane nado yadushoreye muri hotel Amahoro turi muri expo y'ubawari abastari ya bari mu matonage canke mu buzima busanzwe bashobora kuvyama basanga baraberewe yes cyane bien. Les stars duteze imbere ugwaruka gwacu ko namwe mukeneye ababateza imbere reka natwe dufashanye muri bike tuba dushoboye muze mu bashorere muze mu bafate mu mugongo mu kubateza imbere n'ubuntu bwiza cyane n'ubuntu buri muri clip hakabaye ama clip akabwambara amahereni ukayambara uri umukobwa uduchevier usanga ama clip yose neza gose reka tubashigikire duteza imbere tubandanye muri wa mugambi umunwa wose uronka ico ufungura n'amaboko yose aronka ico akora ya nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu. Hanyuma turabashimiye rero muri no mwanya muri komeze kudukurikirana ntimwibagire kugira subscribe kuri PITV subscribe commentaire hamwe na like ku ma video yacu. Berrinda gushimiye cyane muri no mwanya waduhaye ukaba wemeye ukaza mwavyumvise kiraza gusuzugura akazi kiraza gusuzugura umwuga ofisi cukora même si hari gusanga bigoye rifo biba bigoye mugabo intango ya migoye ariko umaze gukora biragenda neza cyane. Berrinda gushimiye cyane rero ni giki wogenda ubwiye abariko batwumviriza kuri TV yacu ya PITV. Ico nogena nshikirije ku bakunzi ba PITV nuko bogenda ku mapaji yacu dukorerako haba kuri Facebook Instagram bakandika Berrissa Collection kugira barabe produits zacu kuko izo twazenga ni exemplaire si vyose vyiza cyane biri kwizo page zacu kandi badukurikirane cyane bakurikirana PITV yes mugire subscribe kuri PITV nimuvyibagire guys. Ndabashimiye cyane rero mwari kumwe na Ange Charlene dusubira ubutaha mu kindi kiganiro ndabakunda cyane twari kumwe na Berry muri afise Berrissa Collection ya Berry turagushimiye cyane namwe murako muratumviriza turabashimiye bive ku mutima mugire subscribe kugira ngo mukomeze kuronka ibindi biganiro byacu kandi ntimwibage kugira subscribe kuri Berrissa Collection mukomeze kuraba ama produit yabo twabakora tuntu twiza cyane n'amahere na tesa murakoze rero ciao ciao.